foi. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Abantu bose. Birivuze bose ni bose. Na s'abantu bamwe bamwe n'ibya bose n'ibyajewe na wewe. C'est pour tout le monde. N'ibyabantu bose bari muri Kristo Yesu. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché. Tous ont péché. Sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire. Et ils sont gratuitement justifiés par gratuitement justifiés par quoi? Sa grâce. Wabihererwa ubuntu, babihererwa kwagusa. Ningabire kwagusa Imana iguha. Ngo twese twakoze. Niko twabihererwa ubuntu. Imana yaduherera ingabire y'ubuntu. Abizera bose barahawe iyo ngabire. Umunsi wizeye, umunsi wahitamo Kristo. Bamuti Kristo nakwizeye no munsi. Par la foi. Ingabire kugoroka warayihawe. Wahesheje ko mu buzima bwawe. Si ikintu kurarondera n'ikintu usanzwe ufise muri Kristo Yesu. Ngo bose bari prive. Ngo batandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ariko twarabongereza yuko Kristo ari ubwiza bwacu. Amen. Haleluya. Kristo ari ubwiza bwacu. Notre gloire. Ngo bwiza. Ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Una munsi tukiri prive de la gloire. N'ikintu dufise. Twambaye Kristo niko bitubwira. Ngo mwese mwizeye Kristo ngo mwambaye Kristo. Niko bityo mwambara teka 23:4 twambaye Kristo bose. Cyo tunatambuka utambuka umva ko wambaye Kristo. Ni wambaye kugoroka kwawe, wambaye kugoroka kw'Imana. Nuko abantu bose bari Kristo Yesu bafite kugoroka. Si ikintu bararondera, ni ikintu dufise no munsi. Okay, twandanye 25 ngo uwo Imana ashyizeho kuri mugano y'uwizera. Ayigora amaso ye kugira ngo Imana yerekane kugoroka kwayo. Kuko yirengagije icyaha kera imbabazi zayo. No kugira ngo yerekane kugoroka kwayo. Muri iki gihe bibe yigororoka n'isanishiriza bize Yesu. Basubire mu 23 mu Faransa. 26. De montrer sa justice. Montrer sa justice dans le temps présent. Dans le temps présent. De manière à être juste. À être juste tout en justifiant. Celui qui a la foi en lui. On va dire que Imana abari igororoka yoga isanishirize wizera Yesu Kristo. Haleluya. Bana mu Imana igororoka. Yenda kugoroka muri wewe gashanya kugira ubugororotsi. Si wowe ugororoka n'Imana igororoka muri wewe. Haleluya. Si wowe ugororoka n'Imana igororoka. Aha biretse kugira ubugororotsi. Ikintu cyose yuko Yesu yahindukiye kugororoka. Niko bitwereka. Ariko hari ikintu yabanje guhinduka. Yabanje guhinduka icyaha kibazo cyacu. Yetera impossible yuko ashaka kumugororotsi atabanje kuba umutugororokera atabanje kuja mu kibanza cyacu. Biratekereza yuko yabanje kuba umunyabyaha mu kibanza cyacu. Igihe rero nagusa ko yabanje kuba umunyabyaha n'ishobora byumva niba nabyemera. Yabanje kuba umunyabyaha ko yikora ibyaha byacu. Yabaye mu kibanza canje nawe mu kisi yose cyabariho abazobaho n'ababayeho. Aje mu kibanza cyacu mu kibyaha bwacu. Gasoma abikorera wa 2:5 umurongo muda cyane. Abikorera wa 2:5 5 umurongo ukomeye cyane ukomeye gose. Uba kubyese dukoreye kubyahindutse. Havuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Kugira ngo turi muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Imana ishaka twumva ko turi abera, ko turi abagororotsi, atari ko ibyo twakoze. Ko turi muri Kristo Yesu. Kandi bitamudufasha iki? Bitamudufasha kugiranira amahoro n'Imana. Navuga ni être en bon terme avec Dieu. Nuko ugiranira amahoro n'Imana atacumupfa. Ubwose bwayo ko turi muri Kristo Yesu buza gutuma Imana turavye atagira twagiriza tuganira amahoro ya nayo. Abantu bagatano ngo wambere wa kabiri turasoma cyane kugira ngo tuvyumve turabe ibicivuga. Abantu bagatano ngo wambere wa kabiri hamwe n'abantu bagatano ngo 11. Havuga ngo none rero ko twatunanishirijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana ku bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije kwizera muri ubu buntu duhagazemo.
kandi tunezererwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Basubira mu Gifaransa. Kuba twizeye Yesu Kristo dufitanye amahoro n'Imana. Dufitanye amahoro n'Imana kuba twabaye justice twanditswe abagororotse. Nta Imana n'ikitwana. Imana n'ikitubona tubone mu icyaha byacu. Imana n'ikitubona tubone mu bantu bakundane. N'ikitubona tubone abantu batabereye imbere yayo. Ikibazo dufite ko twebwe ubwacu tutabyizera. Ikibazo ni ku Mana kuri twebwe. Uko Imana yari yanditse muri Kristo Yesu hamwe abiduha umaze kwizera Yesu wari umukiza ujya munsi nyene undi kumugororotse kandi umugororotse ibi bidashira. N'umugororotse no munsi ngo dushinga ku muntu nyabyaha. N'umugororotse no dushinga ku muntu atemewe imbere y'Imana. N'umugororotse n'umuntu Imana ifitiye ishavu yayo. Imana ikuraza ufitanye amahoro. Haleluya. Mwabana kose wowe n'Imana murakundana. Ndio tumusubira ngo kwita papa. Ukaita abape, ukamutata, ndagukunda. Kugenda usuko imbere y'Imana. Kugenda umengo Yesu ari kure yawe. Kugenda ufise ikintu utaza gukora n'Imana ikwemere. Uragororoka nkuko Imana igororoka wewe uri musuko. Ukwari bicaye kugira ngo utenire. Tendo sono stasomo, ukwari utinda kwisi. Igera ni ministeri ibanga. Kw'Imana kwigororoka ariko jewe ndinga kwisi. Imana ikuraba ngo ngigororoka ngo kuza nuko ntabwo bazikwa office usubutse bw'Imana. Imana shaka twuko tugororoka ukwigororoka. Orije mu bandi gato. Kadufata ko orije alima. Amen. Hagati yacu pasi mu bandi. Uyu ni Yesu Kristo nawe. Okay, jana ni umuntu wishe mu kibanza canje tuba mu kibanza cy'umuntu. So, Imana data mu rukundo rwayo hari ikibanza hagati ya jewe n'Imana. Nta mpamvu badufitanye jewe nayo. Yari umwasi wanje wa mwasi wayo. Ngo sinayikunda ubwo yarankunda. Okay? Jewe muri jewe ndamutira umwasi w'Imana ko narayanze ndayikunda. Ariko iyo yarankunda biringereza yuko yamunze ntarayimenya. Okay? Tutarayimenya yadukunze. Hanyuma Michel yakoze yafashe Kristo Yesu imurana kw'ibyaha byanje. Uretse mushe kwibiganza. Okay, afashe ibyaha by'isi yose byanje na wewe ayimushitseko. Umwe atigeze kumenya icyaha, Imana yamwinduye icyaha ku bwanje. Kugira ngo ndi muri we mpinde ukugororoka kwande kwayo. Imufashe ibyaha byanje ibishyize kuri Yesu Kristo. Yesu yagiye ku musaraba apfuye, arahambwe arazutse. Nari muri we ko birimbwiye. Twari kumwe twarahamanye nawe tuzukana nawe. Umunsi nizera maze kubyizera mu buzima bwanje hamwakira nizera Yesu. Habaye substitution ngo ngaha. Naciye nakira shaka ibiganza nanje. Urabona nakira umuntu kwayo. Igihe ndavye rero andave mu witwa Yesu Kristo. Jewe nagiye nawe na Yesu Kristo. Haleluya. Rero watigeze kumenya icyaha. Uyu data yamunduye icyaha mu kibanza canje. Kugira ngo ndi muri we ntidukugoroka kw'Imana w'Imana. Unamusi jewe nabo uzozi Rwanda mfise. Njati uyu unye turakundana cyane. Haleluya. Jewe n'Imana turumwe. Turakundana nta dufitanye amahoro. Nta condamnation. Igihe ndaje ati yo aratwenga. Abati yo uyu muntu wanje bayemwe ndari mwiza. Nge nagororotse nka jewe. Afite ishusho yanje. Ndamukunda. Ndaramuhezagiye. Kandi mfuze ko ndamutegurira etaje nziza. Kubashobora gushaka gusura kibanza. None tumaze kuzura nayo. Etaje konsiliya avec lui. Tumaze kuzura nayo. Ubugingo bwiwe buzoshiriza kudukiza. Haleluya. Tuzoshiriza kukiza ubugingo bwacu. Tumaze kubana konsiliya nayo. Nta kibazo dufitanye n'Imana twebwe. Nta kibazo na kimwe dufitanye n'Imana. Tuzoshiriza kubasura ipasa. Ubuzima bwacu bwodukiza. N'ubwacu nari. Ngo kandi si ibyo byonyine. Ari ibindi tunezerwa Imana n'umwana wacu Yesu Kristo yadufashije kuzura nayo. Tunezerwa Imana yadufashije kuzura n'Imana. Tunezerwa Yesu Kristo. Batumye tubahe konsikiriza. Ndabashaka ko nguzuye nawe. Ndabashaka ko mfitanye amahoro nawe. Ndabashaka ko ndi umwana wawe. Ndabashaka ko ndi umugororozi. Ndabashaka ko atarubanza rukindiko. Ndabashaka ko ufite ubuzima muri jewe. Ndabashaka ko ufite ubuzima bwa Kristo. Ndabashaka ko wowe ko umuvumo w'ibyagezwe. Wampaye umugisha kuri Kristo Yesu. Ayo ni amajambo yakwegera turako. Haleluya. Amen. Niki Imana tuhamagaye. Tugiye kuneza.
Imana itubona neza. Imana itubona neza itubona nabi. Umuntu bw'Imana ngo tukira abagororotsi. N'umuntu bw'Imana ngo tukira abagororotsi. Tubagororotsi kubera ibikorwa byacu. N'umuntu c'est par sa grâce. Ni kubw'ubuntu bwacu kugira tubagororotsi. Ndakora guca abantu imanza. Ariko Imana idamwa guca imanza. Kuko duca imanza abantu, Imana idacira imanza. Si iby'iwacu guca imanza. Si iby'iwacu. Tugomba gutera intege abantu kubaremesha. Kumva ko bemewe bakunzwe inconditionnel. Ko Imana itabakunda ko ibyo bakoze. Urashaka gutsitara yashika. None igihe Imana ikimuhe oya abishaka abyuka. Ngo umugorozi wa nazo azobyohera ngabo bitandatu nzomagutse inshuro indwi. Bisugira yuko wewe nabishika ugakata Imana yo n'ikiguta abishaka kugaruka. Usuhagarara neza itamukana nayo. Ubuntu bwayo bwo tugira abagororotsi. Niko tugira abagororotsi. Abantu 5:14 na 16. Abantu 5:14 na 16. Havuga ngo ari guhereye kuri Adamu kageza kuri Mose urupfu rwaganza n'abatakoze icyaha. Gisa n'igicumuro ca Adamu yangishana cyo wagiraze. Ariko ingabire y'Imana nimera nka cya gicumuro. Kw'igicumuro cyumwe cyatumye abenshi bapfa. Ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umuntu umwe Yesu Kristo yarushije gusaguka kuri benshi. Haleluya. Yarushije gusaguka kuba abondamment répandu sur beaucoup de personnes. Yarushije kuba umusesekara ku bantu. Ngo kandi iyo ngabire niyaje nk'icyazanye n'igicumuro cy'umuntu umwe. Kuko gucika urubanza kwavuye ku muntu umwe kugatera gutsindwa, ariko ya ngabire yavuye mu bicumuro byinshi izana gusindanishirizo. Ya ngabire yavuye mu bicumuro byinshi by'abantu benshi. Yesu Kristo yaduhaye ingabire yabanje kubica n'urupfu rw'iwe kugira ngo turi muri we duhinduke abagororotsi. Ni ingabire n'ubuntu bw'Imana tugira abagororotsi rero. Ntitwabagororotsi twese twakoze, twabagororotsi kwa Kristo Yesu muri twebwe. C'est pas sa grâce, ngo n'ubuntu bw'abakije bwo kwizera. Nabyo n'ibyavuye ku bikorwa byabo kugira ngo yigire wirariye. Ni ingabire y'Imana. Nuko Imana kwiyumviye ko iyo ingabire. Ntugoroka kubera wakoze. Ndabaga ko cyane no munsi. Ntugoroka kubera wakoze ikintu na kimwe. Kuko nabuze abantu baba esclave b'ibikorwa. Arabaje b'ibikorwa. Arabaje b'ibikorwa by'Imana. Nabaye umuje w'ibikorwa by'Imana imyaka myinshi. Nuvumengo ntaza gukorera Imana ndakubitika ndonda ndahera ana amuntu nirenga byambaye impunzi. Ariko Imana shimwe ko ndabyibuha. Muvuga mutamene ubuntu bw'Imana burazimisha. Haleluya. Kale tatubiritse. Hari abantu baba esclave b'ibikorwa. Umuntu akaba esclave akaba muri performance. Umuntu akaba hari umuje w'ibikorwa by'Imana agashagahoya mu mutima. Ariko Imana ishaka no munsi abantu bari mu buzima bagire neza baruhuke. Umuntu aruhuka abeho neza. Ibikorwa by'Imana si iby'iwacu, ni bya Yesu Kristo. Because si iby'iwacu, si iby'iwacu biba by'Imana. Turabikora ko turi abana. Ni Imana ikora muri twebwe mu Kristo Yesu. Ntabwo dufite Imana yo gukora igikorwa na kimwe. Tubikora kubera urukundo. Paulo akunda kubwija muri kukomeye ngo ndagobona kuzi utumva izina wangongo ko ari kiyugobera. Bashaka urukundo rwa Kristo rurangobera. Umva ko ari motive par l'amour. Nyagoberwa n'amategeko niko Imana ivuga guteza kuvuga oya. Yarumva ko ari umwana muzi kwa papa. Agakora Imana muri position y'akaruhuko. Muri position yo kuruhuka. Ntitwirukange mu bintu byinshi. Kugira ngo Imana twemere. Sinzi ko bamenyeza ko binyigisho umisi yambaye mwikizo. Sinzi ko n'ubu bamwe mu maboko yumva. Ivuga ko ari umumarayika afise ikaramu atonda ahantu byo mu bikorwa. Muramaze kubiga inyigisho. Kwa rwacerewe usanga umumarayika yatonze. Afise agapapuro barandika. Ange Michel yashitse mweseke. Batangira vi. Hamaje munye naka pasiga yashitse minota 10 yacerewe. Ubonye ngo mwije bashaka igisibo. Kandi uri press. Oya, nakumvise kare. Itari yigiza performance byageze. Zonyama ni bakora uwo maraka je naho nirukanga rero. Umisi yambere y'ikizwe rero. Jana gana igitabo cy'indirimbo y'igiswahili kantiye kuri n'igiswahili n'ingenzi na Bibiliya y'Ikirundi. Ndageze mu rugo. Ahantu hose nari mukanga. Kumareka n'abandi kumareka ndakutuzi na yumva. N'abandi kumareka ndabusanga yato
natonze kandi nakita n'amaguru rero usanga natwe nasanga natonze n'ubwangu byo muri komputere ubwo nariko natinya nawe mareka nabona ariko uramuzi singigenda ko n'umareka atonze ko ndazi ko umareka tugendana Yesu amuje ndumva ko nemewe sinjare bakantwa ndataha neza ko nemewe usogotse bw'Imana rero ahantu hamwe ari muzi ko umareka atonze ushaka ko yari yatonze ngaha ariko nagenda kubwira ntiyari yatonze abantu benshi barwaye mu gakiza kakuru ariko igihe cyo kiragera yuko ishyaka ryanditse mu Burundi tuba mu mwidegenzo imyaka twamaze ko turi kwa tunigana n'ingufu zacu ija hasi Yesu ashigwe hejuru ushamusha Yesu hejuru utazi ashigwe hejuru mu buzima bwacu dusare sinubura umuntu yasayishwe na Yesu dusare twibukange umukobwa mwiza yitsemwe mu yera umumama mwiza yivugira mu ndimi umuhungu mwiza yinezerewe mu gakiza ukora ibintu byawe neza uboneza mu kazi ahantu hose utanga umuhote bwa Kristo ku kazi utanzaneza abantu bakwemere aho ushitse presence yawe kavuga haleluya kwa Kristo yasa muri wewe ukamutanza kuva wihoreye aho nakora hagati abantu bamota kwemota na Yesu Kristo ujaki kwa kumeza bishiyo ukakubaza kuna mwana waje mu kiswa murabona mwana twemi wacu kuregeza Kristo yivuye muri wewe amen urakuza bakse munyere muri wewe munyere gerado ni kwakira nuko wakinga mbere mu rugimana mu buzima bwawe aho rero gatandukanye cyadanditse aho magatano gashwe turanga tuba mu buzima bwiza Imana amagara kwa ubuzima bwiza si kuvuga amazuru n'ibituga n'ibiki oyayi ndende abantu benshi biyumvira ubuzima bwiza ni kugira amahoro n'umunezero kugira amahoro n'Imana nibwo buzima bwiza ibintu byose bifuranga bikwiruka inyuma birakwiruka inyuma ugatangara haleluya oya ntabwo kunezera tuba dutahaye 10 aho magatano na 10 ni umurongo ukomeye cyane ndasenga Imana kugira ngo mu by'umuntu yo kwibagira byose uyu murongo aba ari utumva abantu bagatanga no 10 Romains 5:17 ni gute tubaho mu buzima bw'ubuntu bw'Imana ku isi ni gute tubaho mu bugororotsi bw'Imana ni gute tubaho ku isi neza ni gute Romains 5:17 ndasaba mufasha zo kumfasha abantu ku gicumuro cyumwe cyatumye urupfu rushika ku ngoma n'umwe abakira ubuntu n'ingabire kugororoka bisesekaye bazorushiza gushiba ku ngoma mu bugingo n'umwe Yesu Kristo haleluya usome mu Gifaransa pastor si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul la mort a régné par le péché d'Adam iturufu waraganje abantu bose bitugareza ku gihe cya ibyageze bitari byaraganze abantu batandwa kwica abantu bakurupfu okay ko biba abantu batatu na gatatu uyu rupfu rwaganza abantu bose barakora ibyaha by'urupfu nishaka ikibazo nyamukuru Imana yari ifitanye n'abantu okay tubana à plus forte raison ceux qui reçoivent haleluya reka tumvikane recevoir iryo jambo kigira igitabo gitwa katarambano katarambano bisigura c'est s'approprier embrasser wewe mwumvikane kugira ibintu privé by'iwawe katarambano urabyakira par force haleluya urabyapproprier kabiryo abantu yapproprier abantu bagira katarambano bakabyakira par la foi bakiriki twumve bakiri ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce l'abondance haleluya ubusesekao l'abondance de la grâce et le don de la justice et le don gratuit de la justice n'ibindi verset vuga ingabire y'ubugororotsi abakira ubuntu bw'umusesekara n'ingabire y'ubugororotsi abo byakira haleluya ababyakira bazogira iki twumve ibyo bazokamuza régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ et lui seul haleluya museme muti amen ndabanza iswahili n'ikirundi museme muti amen okay ngo bazoganza ku isi vont régner dans la vie par Jésus bazoba nk'abami que dans régner mukigiri kisigura bazile uwo régner comme des empereurs kuba nk'abami b'abami bazile uwo ni kuba nk'umwami uba nk'umwami uraganza muganzwa ngaho usanga nabuze abazoganza mw'ijuru ngaho ku isi ariko ikondisi yaje ko bakinga be muntu bakaja n'ubugororotsi bwo kumara k'umusesekara haleluya bakabyakira ku buzima bwabo bakabyemera bikaba realite ku buzima bwabo bazobaho ngaho ku isi nk'abantu
ibyo bitusha amadomene yose, bitusha mu buzima bw'imwembe, bitusha mu buzima bwo mu mubiri, bitusha mu buzima utaganza n'ikintu na kimwe, icyari kikuganza, ubwoba ni kuganza, kwiyobora ni kuganza, ingorane zikuganza, kuko Yesu adukije ingorane muri kahise. Haleluya. Kuganza ikintu na kimwe, kuganza no kwiyobora. Nta kintu kikuganza kuko Kristo Yesu no kuganza ngakwisi. Ibyo navyo bihagaze ku kwizera. C'est pas. Ndabyakira. Rero birabaje yuko ahabanga ubwira umuntu ashaka kwa kuminduru. Birabaje. Bitubwiye neza ngo abakira ingabire y'Imana. Ishingiro rya Kristo ritakira ingabire y'Imana gutumwe n'uko bibaho. Hazoka bari bazoba. Niyo problème dufise. Jaragera nuba mutima n'umuntu umereka. Umuntu hano nabagize yose y'ubujumbura no kwisi. Tukiga mu bw'Imana. Uvuga mu cyambere. Bene ta tumviritse. Imana ishaka kutuha ubuzima bwiza. Niko yaduhamagariye. Yaduhamagariye ubuzima bwiza, bwiza cyane. Bwiza, ntusanga mu buzima bwiza nta bintu bibi bihaba. Birahabwa muri icyo bibi nyine bamwe bifata. Inkomezi z'Imana zaguhagarika muri ibyo bihe bigoye. Kuko mu bw'Imana nakurongora. Mu bw'Imana n'inkomezi ni power. Imana ishaka ko ishingiro rya Kristo mu Burundi ryakira ingabire y'Imana. Tumenye ubuntu bwiza tugira. Birabaje ko abantu bagamba bakanabwiruka. Bakanabugwana. Bakagwanya Kristo. Imana ishaka ko twakira ingabire y'Imana. Yashaka ko wakira ku buzima bwamenye ko umugororotse. Ntugororoka kubera uko abantu bakuvuga. Ntugororoka kubera uko wibona. Ntugororoka kubera ibyo wakoze. Ntugororoka kubera wasenze cyane. Usenga ntavuze ni mode de vie, style de vie, ubuzima. Ushobora kuvuga ubutumwa cyane cyangwa ugishe cyane. Oya, ni kubera Kristo Yesu muri wowe. Ibindi byose biza gutemba biva muri Kristo Yesu. Niwe soko ry'ubuzima. Haleluya. Amen. Reka tuvuge dushimire Imana. Nashaka gusenga. Nashaka twatira ku buzima bwacu no muzo turabagororotse Imana. Ushobora kuba utibona ko umugororotse wumva ko ibabiri byari kwisha. Uno munsi Imana ishaka kuruhura. Ubwo no utaha wumva muri wowe wumva Imana ikwemeye. Yakoze umuntu w'amahoro munezero bane namwe mubwiye. Amen. Tuzobana n'ejo urakoze cyane, Yesu amugiye neza.